turabahaye ikaze mu kiganiro amagara yacu. Uno munsi rero tukaba twagendeye ikigo Le Bon Samaritain, ikigo c'umunyasamariya w'imbabazi cishinze rero kuvuza abantu ku buntu batandukanye. Twadusere n'abashitsi bashika bane hano muri studio z'insamizi imbonesha kure buntu ijigimfuvye n'abapfakazi mu kiganiro amagara yacu nkuko nampeje kubivuga. Jean Pierre Havugimana mukaba mugiye kubana nanje njenge kukiremesha n'aba bashitsi biteka batugendeye, aho rero harimwo abadushingira intahe n'abandi batubwira uko ico kigo gikora kugira ngo amagara y'abene gihugu ashishikare kuba meza. Tudatevye rero mukanya turinjira mwido nido rya kino kiganiro twakire n'abashitsi. Turabaha ikaze rero muri kino kiganiro, tukaba nkuko namaze kubabwira turi kumwe n'abashitsi bane. Reka duhere hano hafi yanje, ndabona usa n'uwaje abarongoye mu twidondoro. Murakoze cyane, ndabaramukije batwumviriza n'abakunzi ba kino kiganiro. Jewe nitwa Butoyi Alexis, nkaba ndi umwe mu barongoye ikigo cy'umunyasamariya w'ikigongwe Maison Bon Samaritain du Burundi cishinze gufasha abagwaye bakeneye kuvurizwa hanze y'igihugu. Ego reka kumbure turabagarukako, reka dushishikare twidondora mwe namwe mwitwa gute? Murakoze cyane, nitwa Butoye Esperance, nkaba naje gushinga intahe yuko nagiye kwivuza muri kati mu Sudan nakize. Murakoze, reka ntambukire hano naho mwe namwe mwitwa bande? Murakoze cyane, aba nitwa Ntibaziyandemye Rashid, nanje nkaba narinje gushinga intahe yuko nanje bamvuri ikigo c'imbabazi camvurije Khartoum muri Sudan. Ego urakoze Ntibaziyandemye Rashid. Hariho nundi hano iyo twidondora kumwe n'umwana. Murakoze cyane, nitwa Munyana Zamda, aba naje gushinga intahe y'ingene bafashije bakamvuriza umwana agakira. Ego murakoze, reka rero tugaruke mu kiganiro nyezina. Alexis Butoyi, biragaragara ko mwaje muserukiye canke murongoye uno mugwi w'abantu bane, namwe murimwo. Mwebwe musanzwe mukora iki muri ico kigo? Nije ico kigo nje nagitanguje nkaba kandi ndagiserukira imbere y'amategeko. Nibyo nkora kuva mu 2012 gushika uno munsi, yani twakira abantu mu ntara zose. Mbega uwo mugambi wabaje mu gute? Kugira ngo binzemwo yo bari histoire ndende, nasanzwe nkora ibikorwa byo gufasha abagwayi kwa muganga yabaye. Dufise umugwi wandi twafashanya kwa muganga kuremesha abagwayi no kubamwa mitaro vy'Ubujumbura. Hanyuma rimwe rero nasanzwe mfise ikiraka cyo gukora muri GIZ, niho rero nabona umwana kuri televiziyo ariko araterereza arondera miliyoni 30 ngo aje kwivuza mu Buhindi. Aho hari mu 2011 rero umudagi twari kumwe niwe yaciye ampa adresse y'Abafaransa, ndababaze burya ndabandikiye bace banyishura ati tungikiye dossier uwo mwana turarika dossier. Hanyuma ndandikira umukuru w'igihugu nyakwigendera Nkurunziza Pierre, niwe yaciye muri hiritike y'indege. Hanyuma uwo mwana tubona aragiye, burya rero abagwaje n'abagwayi bampanirana bandanira amadosiye nsubira ndungika. Burya rero nuko natanguye mpava rero nagura rero uturonka mu bihugu bitandukanye bishika 5. Ego murakoze cyane, murumva ko ari umuhamagaro wavuye mu kugira ikigongwe c'umuntu mubonye kumbonesha kure, mukabona ababaye ariko araterereza mukituraho mwegeranye. Uno munsi rero muragenda kutubwira aho bigeze. None uno munsi mwakira abantu abahe, ico kigo gikora gute? Uno munsi ico kigo dukorana n'abaganga bo ngaha mu gihugu cacu babahinga, bamwe bita aba specialist, nibo bafise ngira uburenganzira bwo kuvuga ati uyu muntu ntashobora gukirira ngaha mu Burundi. Rero twakira abana gushika ku myaka 15,
ingwara iyo ari yo yose ku bana ikeneye kubagwa tuca tubarondera bavura hanze ku buntu bakababeshaho mu bihugu by'Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyano, Ubudagi, Ubwongereza. Ni ivyo bihugu tumaze kuronka dufashanya kuvura bakabavura ku buntu. Kandi ivyo bihugu rero hagenda umwana wenyene twakira kuva ku mezi 6 gushika ku myaka 15. Abo bazungu baza kubitorera. Hama urundi ruhande naho twakakira abagwayi bakeneye kubagwa umutima, abakuze bari munsi y'imyaka 50 bakeneye kubagwa umutima. Abo nabo dufise ibitaro by'Abataliyano biri Khartoum muri Sudan, nabo baheza bakabavura ku buntu bakababeshaho, ndetse bobo bagereka ko n'amatiki y'indege kayabarihira. Ari nabo bona babiri rero turi kumwe ngaha twavuje umutima. Ego kumbure ngira ngo muri abo babiri harimo abaja kutubwiye uko baba barivurije muri ivyo bitaro, namba baragiye mu Faransa canke muri Khartoum muri Sudan na Afrika ho haruguru. Hanyuma twashaka tumenye muri kino kiganiro amagara yacu abariko baratwumviriza baripfuza kumenya nkanje, mbega iyo muri ko murakora ni abantu bagwaye ingwara y'imitima ko muvuze imitima ni zihe ndwara mu tudondagura indwara usanga kenshi mufasha mu kigo Samariya w'imbabazi? Ngumavuga umutima kubera umutima nibo benshi cyane, abana bavuka umutima wuguruye nkako unyibona kavutse umutima wuguruye nibo benshi cyane. Ikigo OMS kivuga ko umwana umwe kubana 100 bavutse avuka umutima wuguruye. Cyo wiyumvira mwene wacu abantu bavuka mu gihugu cyacu nyene bangana, cyo wiyumvira abagwayi ko bangana ni benshi cyane. Ku mwaka turakira amadosiye menshi cyane azinga 200 y'abana bavutse umutima wuguruye. Rero cyo wumva nibo benshi tukakira, kandi nakubwiye ingwara yose ikeneye kubagwa ku mwana ni nyinshi. Hariho amatumere atandukanye, hariho probleme z'amagufa baba bakeneye ko babagwa, hariho abatwarungitse bagiye kubabaga mu matwi, ni ingwara zitandukanye. Hari n'uw'amaso twigeze kurungika hanze akira ko umuganga w'umuhinga ngaha yavuze ati uyu muntu ntashobora gukira ngaha mu Burundi, aca muturungikira hama nakwe tubondera ubufasha bwo hanze. Yego reka ko muri turabigarukako, ariko mumaze imyaka ingahe neza na neza muri ko murakora ico gikorwa c'u Samariya bw'imbabazi? Natanguye mu mwaka wa 2012 niho natangura. Urumva tumaze imyaka 9 kuva ico gihe gushika ubu tumaze kwakira amadosiye arenga 3,000. Abo tumaze kuvuza hanze nabo bashika 312. No kuri no saha tuvugana turafise abana b'abarundi 4 bari mu Bufaransa, 3 bagwaye umutima, undi afise ikivyimba kwitama. Hanyuma kuva mu kwezi kwa 6 gushika mu 11 naho dufise abandi bana 200 bemerewe bazoja kuvurirwa biburaya. Hama tukagira n'abandi bakuze barenga 200 nyene dushaka kurungika Khartoum kuvurwa umutima, kandi benshi nabo ngaha muri ntaya Ngozi. Kare mwatanga muvuga yuko atabakuze mukunda kwakira, mwari kubiserera gashi mu nyuma murakira n'abakuze. Kuva mu 2014 niho twagiye turamenya ivyo bitaro by'Abataliyano muri Sudan ko navyo bivura abakuze umutima. Hanyuma rero tubavugana n'abaganga bo ngahe wacu dusanga koko tufise abagwaye b'umutima ngaha bakeneye kubagwa bakuze. Niko rero twatanguye, ndetse muri no myaka 2 tuzoba tukwije abantu 59 tumaze kurungikayo muri Sudan aho. Yego Khartoum muri Sudan. Mu buravuze ko mumaze kuvuza abatari bake n'abandi barerereye kuzofata indege bakagenda kuvugwa, mbega ni bangahe mwoba mumaze kuvuza bagahora n'isanganya bagataha bagapfa? Muri abo 312 tumaze kurungika hanze muri no myaka 9 abagera ku ndwi ntagize amahirwe yo kubaho bapfiriye mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego umva Imana niko bimeze, Imana niki, Imana abaganga baravura, Imana nikiza. Yego niko bimeze, ko nuko vyakira uko biba bimeze kose. Murumva yuko mwagize amahirwe, kino kigo kirafasha abantu bakagenda baravurwa, kandi ugerageje kumviriza barakira. None mukorana gute n'inzego z'igihugu? Inzego z'igihugu cyane twakorana, kuko mpereye nko kubushikiranganje bw'amagara y'abantu niyo baduha impapuro zose zikenewe kugira ngo abagwayi baronke visa. Ubushikiranganje bw'umutekano nabo turakorana, niyo batanga uruhusha
rwabo baza gutora abana nsubira inyuma gato abo baganga b'abataliyani buri mwaka baza mu Burundi hanyuma ubwo bushinga bw'umutekano bwo barusha bwo kuza bagakorera ngaho iwacu hama turakorana cyane n'ikibuga c'indege badufasha bakatworohereza kumva tuba dutwara abantu barwayi baba bakeneye une attention particulière hanyuma kandi na police ijejwe imbibe n'ibirere bita PAF iradufasha cyane gose mu bitabo by'abo bagwayi ego mu kutworohereza tukabironka bitatugoye kandi n'ingoga urumva ni leta irimwo hose muri byose. Ego reka tugaruke rero ku bishinga ntahe bya bano mbona ngaha batatu kugira ngo batubwire iyo bivurije uko bavuwe uko bakiriwe ikigo umusamariya w'imbabazi cyabakiriye gute mbega iyo bagiye kwivuza ho byagenze gute mwebwe muza mwitura kino kigo mwagize amahigwe gute ntihenze ni butoyi Esperance mwaronse amahigwe gute ikino kigo kirabashikira jewe ukuntu byagenze RPA yari gihari hama numviriza amakuru kuri RPA bariko barayavuga maze kuyumviriza cyane numva batubwiye yuko ari kuza kwipimisha aho kwivuriro kuri hospitali Ngozi mwari abazungu baje gupima muri 2014 niho twaje hama tumaze kuza baze kudupima baraza bobo bisorera mu bapima babanza bakaraba cangirirwa amahigo baca bantora mu muri abo batanu twari turi kumwe nanje naciye mbamo. Wavuwe mu mwaka uwuhe muri 2016 kubera 2015 nabanje kugendayo baca basanga ndacafise akabazo gatoyi hama cansubira muri 2016 niho baciye bankora. Warakozwe uno munsi wiyumva gute? Ubwa mbere sinashobora no gushobora kugenda nkuko ngo nshobore kuduga ariko ubu ndaduga ibikorwa byose ndabikora neza nta kibazo na kimwe fise bankurikirana neza buri mwaka baraza kuraba ukuntu tumeze mbere ubu ho baheruka no kuza imiti baciye bayinkurako. Warakize burundu wavuriwe hehe twibutse? Navuriwe muri Khartoum Sudan. Wakiriwe gute hariya wasanze y'umuryango byagenze gute? Jewe nakiriwe neza nanijanye ndi umwe hari umuntu asanzwe arwajije abandi niwe yashitse nanje acanyakira mu bandi yarasanzwe afasha mu rubwo bugwayi niho nashikiye uwo muryango wabaduhaye ico twakira niho nanje naciye nshikira bamvuye neza banyakiriye neza nta kibazo nagize haba ku mfunguro nta nakimwe nabuze haba ku bugwaza nta kibazo. No kuvuga rero ubwo buvuzi burategekanya n'abagwaza? Ego burategekanya abagwaza baduhaye batugwaza. Ego murakoze reka tujaha kwa Hashidi ntibazandemye ndabona uri umusore w'inguvu nyinshi umeze neza we nawe warufise ikibazo ikihe utaramenya ikigo umusamariya w'imbabazi warumeze go? Ngene nari imeze ubu uyu mbona ntushobora kuvyemera nje nari ngeze ku rwego rw'uko atakintu cyose kwa muganga bari bambujije gukora ikintu cyo cyose bari nayengeze muri leta yuko atakintu ndekuriwe gukora kandi naho ubona umengo ubu yanasubiye kuba umusore burya sindi umusore ndakuze kuko ico gihe bangirira operation niho burya nari nshaje gusumbya ubu uya kandi imyaka yari yongereye. Burya nawe wavurijwe? Navyo vuriwe Khartoum. Ikigo umusamariya w'imbabazi cagushikiriye gute mwamenyanye gute? Ikigo umusamariya w'imbabazi n'izina ryacu nyene irakiranga so kuvuga ngo ninje nakirondeye ahubwo bobo basa nkuko barondera kuko nta muntu yobesha ngo niwe yabarondeye nibo baturondera kuko bagira akigoro sinokubwira nyene ikigo izina ryacu nyene niryo rikiranga. Woba waratanze amahera kugira ngo ushobore kwironderera impapuro cyangwa kuvuga uri hariya ndazi? Mbo nje nka byose n'ikigo c'umusamariya w'imbabazi vyinshi byose nka 90% n'ikigo c'umusamariya w'imbabazi cabinkoreye.
mbe nkawe waherekejwe nande? naherekejwe mu kigo umusamariya w'imbabazi, haba harimwo ekipe zijejwe guherekeza abagwayi. Nagira mu muryango hari abaguherekeje? Oya, umuryango wanje n'ikigo nyene c'umusamariya w'imbabazi, ico gihe niwo muryango nari mfise. Nawe ubu wavurijwe hehe mu gihugu iki? Khartoum muri Sudan. Uno munsi umaze imyaka ingahe uvujwe? Ndeyo no munsi kuva 2015 niho bangirira operation mu kwezi kwindwi, guhera ico gihe kugeza no munsi nta kindi kibazo ndasubira kugira. Muriko murakwiza imyaka 5 mumeze neza? Yego cyane. Cyo kimwe na Buntu Esperance. Akoze hanyuma aha naho ndabona umuvyeyi afise ikibondo, mwotwibutsa izina? Urakoze, nitwa Munyana Zamda. Ego Munyana Zamda, ndabona ufise umwana yari afise ikibazo iki? Umwana wanje yafise ikibazo c'umutima, yari yavutse umutima wuguruye. Nawe yavujwe, yafashijwe n'ikigo umusamariya w'imbabazi kugira ngo ashobore kuvura? Yego cyane, nico camufashije. Numva natanguye kuja kumuvuriza kuri hôpital, ntaramenya ivyo ari ivyo. Ngiye baca abantu miradiyo y'umutima ndayikoresha, ntanzi nyishu baca bambwira ngo agwaye ingwara y'umutima, ngo ngwino ngo ntiboyivura, ngo nindondere miliyoni 30. Nca ndavuga ati aha ni kubw'Imana, izo miliyoni nazo noronka. Nca ndataha, ntashe umwana acasubira kuremba, acasubira kwa muganga, nca nja mu bitaro. Ngiye mu bitaro haca umudokiteri aca amatransfert y'Ibujumbura ngo ngende kumuvuriza kuri hôpital militaire. Ngiye kuri hôpital militaire baca bambwira nje kubonana n'umudokiteri w'umutima. Tubonanye niho rero yaca andangira ico kigo. Ikigo mumaze kubonana cagusavye iki? Nta kintu na kimwe cansavye, ahubwo barambaje nyene yuko mfise icemeza yuko umwana yoba agwaye umutima. Ndabereka impapuro, ndaberetse impapuro, baca bambwira mbanze ndindire gatoyi. Niho naca ndamusigira impapuro zo kwa muganga, umushinga nawe nyene mubona. Ndamusigira impapuro zo kwa muganga, niho inyuma y'amezi 2 batari kumwe baca bantelefona bampamagara, baca bambwira yuko yemerewe kuvugwa hanze. Ubu baramuvuje, mbe afise imyaka ingahe? Akwije imyaka 4, baramuvuje, zose nibo babimfashije. Bamuvurije he? Bamuvurije mu gihugu c'Ubufaransa. Yagiye mu mwaka uwo? Mbe uno mwaka afise uno mwana mbona hano afise imyaka ingahe? Akwije imyaka 4. Nukuvuga yagiye kuvuzwa ryari? 2016. Ubu umwana rero ameze gute, amagara yiwe ameze gute? Uwo mwana wenda shima Imana ubu ntakigwara. Naramubwije na controle baragenda bamurabira basanga ameze neza, nta kibazo na kimwe afise. Aheruka kugwara ataragenda. Ndabona baramukoze. Mana mbe witwa nde? Witwa nde? Sa? Witwa nde? Unje. Ubu umeze neza? Warakize? Murakoze cyane. Nkabibutsa ko turi mu kiganiro amagara yacu, twaba twagendewe n'ikigo umusamariya w'imbabazi kirongowe na Alexis Butoyi, akaba ariwe yadufashije kugira ngo dushobore gushikira bano bariko badushingira intahe bamaze gufashwa n'ico kigo, kandi abene gihugu muri rusangi bakeneye amagara meza kuko hariho benshi babura ikibafasha. Ari naco gituma rero ngira ngo Alexis yashimye kuza hano kugira ngo atange umuco kuri benshi bashobore kwitura ico kigo, amagara yabo ashobore kugenda neza, na cyane afise abana bato bavuka afise bino bibazo, eka nabageze mu zabukuru mwumvise ko bavugwa ikatumu muri Sudani. Hariho ikigo c'abatariyano babitwararika, hashida heje kudushingira intahe, arakuze n'umuntu w'umugabo. Esperance Butoyi n'umuntu akuze ari mu bigero, ni kuvuga nako kargereye kubakuze barafashwa n'ico kigo n'abagira neza bari higa. Alexis, mumenya gute ko umuntu atabahenda koko? Ntaduhenda kubera aba yaciye ku muganga w'umuhinga, akaba yamubwiye yuko akeneye kuvurizwa hanze. Ntamubwira ku munwa, amuha ibipimo byose yamutumye, agaca amuha n'icegeranyo bita rapport médicale
umva umuganga yacanditse aba ariko amazina yiwe n'amatelefone yiwe hanyuma hariho natwe impapuro twuzuza tugasinya tugashyira wa muganga nawe agasubira agasinya hama tukabona kubirunga ikiburaya kurondera ubwo bufasha rero. Mbega ho umuntu ashobora kwibaza ati abo bantu bavugwa nta kintu batanga, hari icyo mubasaba? Ntacyo tubasaba kiretse abo bari migwi ibiri bagenda iburaya mba bose bari igitabo cy'inzira, kuriha visa, kuriha assurance voyage, kuriha vaccin fièvre jaune, kuriha commission médicale, ivyo bose babihuriye ko umwe wese aravyirihira. Kirenze ko babaje mu Faransa umuvyeyi ni barihira umwana wiwe itike y'indege. Kiretse abo bagenda Khartoum amatike y'indege ararihwa n'abo bantu baba bagiye kubavura. Iyo niyo tandukaniro rihari. Hanyuma umuvyeyi rero wese akarihira umwana wiwe ivyo ndondaguye. Atabishoboye rero turaje ku maradiyo tukagira rezo sosiyo tugaterereza, kandi ndashima abamama bafashije kugira ngo icyo gikorwa gikoreke. Urumva n'abantu benshi cyane bamaze gufashwa biciye mu buryo bwa rezo sosiyo, kwandika makete, haba ibiro by'umukuru w'igihugu, haba n'abandi bagira neza twitura bakadufasha tugafashanya. Urumva ko si igikorwa cya Maison Boss Amete cyonyine, urumva yuko dufise abantu benshi dukorana, hanyuma intsinzi ikabira twese. Ariko muri ko murakora icyo gikorwa muratubwiye ukuntu babitura, ukuntu mwandika, ukuntu kwa muganga abaha ibipimo n'ibindi. Igikorwa nk'iki ni igikorwa kitoroshe cyane kwegeranya abantu mu gihugu hirya no hino, eka no kumenya neza ko abo bantu batabahenda koko bagwaye. Ni igikorwa gisaba ubuhinga bwinshi. Mbehoho haruhande y'ivyo nta zindi ntambamye muhura nazo muri kino gikorwa cyo gufasha abantu? Kino gikorwa cyo gufasha burya amashirahamwe yacu ico cyambe duhamagara tubafashanya na leta, kuko urazi yuko navyo batwigishije mu ishure mu cigwa ca civil medicine na cita mu Kirundi cyo gukundisha igihugu. Hanyuma batubwira ati kino cigwa gifise objectif, reka ndakivuge mu Gifaransa ko bakitubwiye kugira ngo sima intumbero badutegurira kuba aba citoyen utile. Ukifasha abene gihugu bafite umumaro igihugu. Nico rero batwigishije. Hanyuma muri uku gufasha natwe ni wo mushinge wacu wo guterera mu iterambere, kuko umuntu akize igikurikira no guca aja mu kuba vy'iterambere. Ntibashobora kuduhenda, nta muntu ujyayo kubeshira ngo ragwaye, kandi ubona ko ari ku miti. Ampande y'ijyo turasubira twe tukishikira wa muganga yamuturungikira, tukabona neza yuko batatubeshe. Hanyuma nta muntu abo bose ubona bafise inkovu ku mutima, aho bababaza umutima bari bagwaye by'ukuri byanaboneka. Yego nta byo kubesha byarimwo. Ingorane nazo rero no kubwira ni kuva ku bwa mbere sinzi no kubari fate nk'umama unje ari ngaha umunsi wa mbere ndamubwira ati umwana wawe azuja kuvugwa mu Bufaransa kandi ntimuzojana. Yibaje ngo muramwivye mugiye kumudandaza. Ico sinzi ko yacibagiye ko yabona abandi bakize, twamubwiye abandi bababanyi bakize hari nkaho yamenye. Ariko gukura umwana mu mugongo akamuha umuzungu ngo ajane, sinokubwira amarira yarize ku kibuga c'indege. Bukeye naje n'Ingozi ndamuha lift ndamudugana, yarize gushika Bujumbura gushika ngaho Ingozi. Kandi ico we n'abandi bose ijoro ryose amezi 3 yose umwana amarayo, umuvyeyi aguma guhamagara saa 8 y'ijoro abuzitiro, mbariza ko umwana ameze, numva ubwoba bimeze gute. Nawe uca wumva abavyeyi ngaca bumva gusumba, kukubwira ngo umwana wawe arinjiye muri block ntibuje kumusuhuza, ntuzi ibikurikira, baguma bari muri iyo panique idasanzwe. Ego birateye ubwoba birumvikana cyane. None muri kano kanya nakaye kamotera abandi basanze afise ibyo bibazo by'ubugwayi? Jewe kubera bataba bazi ico bagwaye, je nteye akama umuntu wese yumva ababara nagende kwa muganga. Bareke kuja kwa barumenyi, nibaje kwitura abaganga, hanyuma abaganga nibo bazomenya ico bagwaye. Kimenyekanye hazomenya ko gikira canke kidakira, kuko singwa zose zikira. Nyimba gikira hazomenyekanye ko yokira ngaha mu Burundi canke agiye kuvuzwa hanze. Nyimba yokira ko agiye kuvuzwa hanze aje twitura. Kwariho n'ingwara zifupfa hazwa.
ego ingwara twe zipfupfa hazwe twe turinze kwakira ingwara nuko tuba tubona yuko gushika ku 90% azokira. Murakoze sinzi ngira ngo hasabwe iki kugira ngo mwakire umuntu mu misegonda 10. Twege ntaco tumusaba atari uko tuba twamungikiwe n'umuganga. Twe ntidukonsulta iwacu, nta muntu dutume bipimo, nta muntu duha umuti, naje kwa muganga, umuganga niwe azomuturungikira. Murakoze reka butoye Esperance namwe nikiye mushimira kino kigo eka nabagira neza muri rusange. Jenda bashimira cyane kukuntu bambaye hafi kuko naye nageze kure ariko ubu ni neza ndashima Imana kuko kabisa sinari gushobora kubyishoboza nta nubwo nari gushobora kuronka itike yo kugenda muri Sudani cyangwa ngo nshobore kwifuza ngo nkire. Ndabashimira cyane kukuntu batwitaho umunsi ku munsi, hariho n'umuganga badusigiye ingozi atwitaho buri munsi ugize ikibazo cy'umubwira, icyo ndakibashimira cyane. Ego zamda namwe murafise ikibondo nikihe mushimira kino kigo eka nabagira neza bakorana naco muri rusange. Kikigo turagishimira cyane uko cyadufashije kuko izo miliyoni 30 naho twari kuzikura ariko cyatubereye umuvyeyi kiyatuvuriza umwana aragaruka amahoro. Ibyo byose turabishima babandanye mu mutima w'urukundo. Ego namwe Hashidi nikihe mushimira kino kigo nabagira neza muri rusange. nje ikigo ndagishimira cyane kuko cansubije mu buzima nk'ikimenyetso je etanarimwo byaranamugoye no kugira ashobore kuronka ikigo byaragoranye kugira gishobore kuronka visa yanje barahenda hama ndagira Imana n'ubu nkaba nkihema. Ivyo byose ni ibintu nshima cyane. Reka tugaruke kwa Alex dusozera. Alex Butoyi musanze murongo ikigo umusamariya w'imbabazi, mbega umuntu abashaka yo batora gute, umuntu afise ibibazo nkibe ariko aratwumviriza yo batora gute? Ego cyane twebwe ikigo dukorera ibujumbura muri Rohero hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu vya kera. Telefone yo duhamagara 79 44 50 16 nayo telefone yacu ya WhatsApp yo duhamagarako, ndetse yoraba kuri Facebook, ndetse mbere turafise natwe na YouTube urandika Action Samaritaine TV, hanyuma uzubona ibikorwa dukora intahe z'abakize buri ndwi turashirako uko turiko turakora mu birabe mu bikunde mu sangiza abandi dufashanye gutabarira igihugu cacu, hanyuma dutera imbere twese n'abakize. Reka tubashimire. Nandi ndabashimiye cyane ku nterano iradio itanze. Murakoze cyane. Esperance tubashimiye. Namwe murakoze cyane kukuntu mwaduhaye ikiyago natwe. Ego zamda tubashimire namwe turabashimiye cyane. Reka dushimire kandi na Hashidi. Natwe turabashimiye cyane ku mwanya mwikoye mukaduha. Ego reka tubashimire bose muri rusangi. Alex Butoyi asanzwe asarukira imbere y'amategeko ikigo umusamariya w'imbabazi, tumushimire cyane. Reka dushimire cyane ntibazi yandemye Hashidi, dushimire cyane Butoyi Esperance, dushimire Munyana Zamda. Abo bose batatu rero nabo bakaba arabashinga intahe ko bavujwe n'ico kigo bagakira. Harimo n'umwe rero Munyana Zamda wewe umwana wiwe yavuwe kandi uwo mwana akaba yavuwe ari wenyene, ariko ico kigo n'abajyaneza bakorana baritwararika amagara y'umuntu bahawe bakamukurikirana gushika akize. Bose mwumvise yuko bafise amagara meza kandi bafise ivyo bashima. Jean Pierre Havugimana nkaba ndabashimiye. Ikiganiro amagara yacu kikaba kirangiriye hano, naho butaha mu kiganiro nk'iki. Murakoze. Mwaje gukurikirana ikiganiro amagara yacu mutegurirwa mugashikirizwa n'isamirizi y'ubuntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi. Ni ku minsi ya mbere n'iya gatanu, minsi ya mbere n'iya gatanu, minsi ya mbere n'iya gatanu, minsi ya mbere n'iya gatanu.